Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango ahure hose kwisi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwa 12. Urukiko mu Bubiligi rwategetse leta kwishyura impozamarira abagore 5 bafite amaraso avanze mixed race batandukanyijwe n'ababyeyi babo ku ngufu muri Kongo mu gihe cy'ubukoroni. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubuzima we aravuga ko virusi itera indwara ya sida n'impfu ziyikomokaho byagabanutse mu bice birenga 61 mu mwaka wa 2022, ariko ngo ko hari byinshi bigikwiye gukorwa mu kwirandura burundu. Naho abahinzi mu Buhinde bagarutse mu mihanda bagana mu murwa mukuru Delhi, bongera gukomeza amakimbirane bafitanye na guverinoma mu gusaba inyungu ziva ku mategeko mashya agenga ubuhinzi. Ntibagirwe n'imikino mu biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ibi byose n'ibindi bikwiye muri amakuru ni mukanya nyuma yuko Sirake Muhawe nayo atugezaho ayingenzi avugwa ku isi. Ishamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF rivuga ko ikambi nini cyane y'abateshije izabo iriko iragirirwa ko ibitero n'abagwanyi ba RSF. Iryo shamwe rivuga ko ikambi ya Zamzam irembejwe na Kigoyi iriko iraterwa ko ibibombe kuva ku munsi w'Imana ku mugoroba. MSF ivuga ko abana bato cyane bafite nk'imyaka 4 bakomeretse cyane, abagwanyi hamwe n'abaganga bakaba ariko bayanyaga ibitaro bikaba bigaragara. Igisirikare gishigikiye leta cagize RSF gukora ibitero vya drone zateranijwe muri leta z'ubumwe z'Abarabu ziturutse muri Chad. Leta z'ubumwe z'Abarabu zarakanye kuba zifise uruhara muri iyo ntambara. Prezida wa Syria Bashar al-Assad yagirije Amerika n'ibindi bihugu vya Buraya ko bifise uruhara mu bitero vy'abagwanyi vyasubiriye kwaduka. Avugana na mugenzi we wa Iran Masoud Pezeshkian, yagirije ibihugu vya Buraya kugerageza guhindura uko akarere ko mu burasirazuba bwo hagati kameze. Abagwanyi bigaruriye Alep, igisagara kigira kabiri mu gihugu, mu bitero vya giturumbuka mu ndwi heze. Avugira Ankara, mushikanganje w'imigenderanire wa Turkiya Hakan Fidan yavuze ko ivyo Prezida Assad yavuze ko ibihugu vya Buraya ari ivyo bikwiye kwagirizwa intambara zo muri Syria atari ivyo. Suriye'deki olayları herhangi kwaba ari ukwibeshya amagingo ya kugerageza gusobanura ibiri mu kubera muri Syria uvuga ko amahanga abiri inyuma. Iri ni ikosa abadashaka kumva uko mu by'ukuri Syria iteye bakora. sığındığı bir sığınaktır, hatadır. Igisirikare ca Syria kivuga ko ibitero vy'indege z'Uburusiya na Syria bimaze kwica abagwanyi amajana n'amajana muri iyi minsi iheze, kandi ko byasambuye ibibanza bitangirwamwo amategeko yo ku rugamba hamwe n'ububiko rw'ibigwanisho. Iyo bivugwa nta ushobora kubihinyuza ataho yegamiye. Ibinyamakuru vyo mu Faransa bivuga ko umushikiranganje wa mbere Michel Barnier ariko aritegura kwemeza ku nguvu itegeko rishinga amahera yo gutekaniza kazoza abakozi bidaciye mu nama nshinga amateka, igabisha ko ishobora gukura leta yiwe. Kare kuri uyu wa mbere Barnier yatezuye ku munota wa nyuma ivyerekeye gusubizwa amahera yo kwa muganga mu kugerageza kugondoza abashinga amateka ngo bemeze iryo tegeko. Marine Le Pen arongoye Rassemblement National wo muri extreme droite yavuze ko mu gihe umushikanganje wa mbere yogerageza kwemeza iryo tegeko bidaciye mu matora, azoca ashigikira abo muri extreme droite gutora ingingo yo kumukura. Iyi ni BBC. Prezida wa Chad yavuga ko yahagaritse amasezerano ya gisirikare bari bafitaniye n'Ubufaransa kubera yataye igihe. Mama Debi yavuze ko ubu atakijanye n'ivy'igihugu gikeneye mu mutekano n'akarere, kandi igihugu gikeneye ubwigenge gusumba. Bwari ubwa mbere yagize icavuga kuva hashikirijwe itangazo mu ndwi iheze.
Chad yarahanganye n'abagwanyi bitwa idini rya Islam mu kiringo kirenga imyaka 10. Abasirikare b'Ubufaransa barongoye inteko mpuzamakungu mu kubagwanya. Muri imyaka 2 iheze, Ubufaransa bwarahatiwe gukura abasirikare babwo muri Mali, Burkina Faso na Niger biturutse kwitembagazwa ry'ubutegetsi. Ivyo bihugu ubu byunze ubucuti n'Uburusiya mu kuronka imfashanyo za gisirikare. Sentare imwe yo mu Bubiligi yategetse leta guhindishi y'akababaro abagore 5 bonkowe ku nguvu ku bavyeyi babo banyina babo baca bajanwa kureregwa mu bigo vy'imfuvyi muri Kongo mu gihe c'ubukorone. Sentare isuramwo imanzi Bruxelles yavuze ko biri mu caha gikorerwa zina kiremwa muntu. Inkuru ya Warren Bull mugiye gushikizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Nurubanza rureba abagore 5 bavutse mu myaka isaga 70 ishize mu cyahoze ari Kongo mbirigi y'icyo gihe. Buri wese muri aba yarafite se w'umuzungu na nyina w'umwiraburakazi. Urukiko rwavuze ko bakiri bato batwawe byo gushimutwa bamburwa ba nyina mu buryo buteguwe na leta y'Ububiligi bishingiye gusa ku nkomoko yabo. Aba bakobwa bashyizwe mu bigo by'abihaye Imana aho bahuriye n'ibindi bikorwa bibatesha agaciro. Urukiko rwategetse leta y'Ububiligi guha impozamarira aba bagore bose bari mu myaka ya za 70 mucyo ruvuga ko ari hohoterwa rya kinyamaswa bakorewe. Leta ya Georgia ivuga ko abantu barenga 240 bahagaritswe mu gihe c'imyiyerekano yabaye mu majoro 4 yo kuyamiriza leta. Perezida Salome Zurabichvili ahengamiye ku Buraya avuga ko benshi mu bapfunzwe bakomeretse mu maso harimo n'abavunitse amagufa. Ababa 40 bari mu bitaro harimo abapolisi 12. Imyerekano irabandanya ibirisi no mu bindi bisagara. Abari mu myerekano bashavuriye cyane umugambwe uri ku butegetsi Georgian Dream Party watsinze amatora yabayemwo impari mu kwezi kwa 10 wahagaritse ibiganiro byo kwinjira mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Ibirisi no mu gisagara kigira kabiri mu bunini Batumi amashure n'amakaminuza ari muri yegeregere. Frida bakoze Siriake muhawe nayo kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Bubiligi kuri iyo nkuru mwari mumaze kumva mu makuru avugwa mu mahanga. Urukiko mu Bubiligi rwategetse leta kwishyura impozamarira abagore 5 bafite amaraso avanze mixed race mu rurimi rw'icyongereza batandukanyijwe n'ababyeyi babo ku ngufu muri Kongo mu gihe cy'ubukoroni. Urukiko rw'ubujurire Buruseli rwavuze ko kubajyana mu bigo bishingiye ku idini mu myaka irenga 70 ishize bigize icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu itangazo urukiko rero rukaba rwategetse kwishyura abo bagore bose bari mu myaka za 70 impozamarira zatewe no guca isano n'abanyina ndetse no gutakaza umwirondoro wabo. Ni inkuru ya Le Majesté wakurukiye urwo rubanza. Simon Galula, Monique Bintubingi, Lea Tavares Mujinga, Noela Verbenken, Marie-José Roshi bavukiye muri Kongo hagati y'1945 n'1950 nibo bari bitwariye leta y'Ububiligi. Bavuga ko bahitanywe ni politiki y'amacakubiri yashizweho na leta y'Ububiligi gihe cy'ubukoroni. Abagore 5 bafise uruhu ruvanze bavuka ku bavyeyi babirabure n'abazungu abo bakuze kwita abadumu bavutse kuri banyina b'abanyekongo na base b'Ababiligi mu gihe c'ubukoroni nibo bari bitwariye leta y'Ububiligi. Abagore bavuga ko baserukira abandi benshi bavutse muri ubwo buryo bagirije leta y'Ububiligi ibyaha byakorewe zina muntu bukubanyuruza ikabiba abavyeyi babo ku mitumba ya Kongo bakajana mu marero y'imfuvyi ya Eklezia Gatolika muri Kongo nyene. Avuga ko baca bahindurirwa amazina kugira ntibazokugere bamenya base canke banyina babo. Sentare y'iyunguruzo yo mu gisagara ca Buruseli mu Bubiligi uyu munsi yemeje ko uruhu ruvanze bavuka ku bavyeyi babiri abo bakuze kwita abadumu bavutse kuri banyina b'abanyekongo na base b'Ababiligi mu gikoroni nibo bari bitwariye leta y'Ububiligi. Abagore bavuga ko baserukira abandi benshi bavutse muri ubwo buryo bagirije leta y'Ububiligi ibyaha byakorewe zina muntu bukubanyuruza ikabiba abavyeyi babo ku mitumba ya Kongo bakajana mu marero y'imfuvyi ya Eklezia Gatolika muri Kongo nyene. Avuga ko baca bahindurirwa amazina kugira ntibazokugere bamenya base canke banyina babo. Sentare y'iyunguruzo yo mu gisagara ca Buruseli mu Bubiligi uyu munsi yemeje ko leta y'Ububiligi yagiye ibyaha byo guhonyanga iteka rya muntu mu kunyuruza abana bavutse ku bavyeyi b'Ababiligi n'abagore b'Abakongomani kandi itegeka leta y'Ububiligi kubishura impozamarira y'amahera 50,000 by'amahera y'abanyaburaya kuri umwe wese uko ari 5.
Michel Hirsch umunyamategeko w'abo bagore bitwariye leta y'Ububirigi avuga ko ari intsinzi ikomeye. Aganira na BBC Gahuzamiryango yagize ati ni intsinzi ikomeye, ni urubanza rw'amateka, ni ubwa mbere Ububirigi buhanywe ku vyaha bwakoze igihe c'ubukoroni. Umushingwamanza yemeje ko inyandiko ya sentare bahawe biciye ku butumwa bwa email. Sentare yemeje ko abagore batanu babatswe bwa nyina babo batabanje kubererwa uruhusha imbere yuko bakwiza imyaka 7. Sentare ivuga kandi ko ivyo vyakozwe na leta y'Ububirigi mu gihe c'ubukoroni, aho abana babyawe na nyina w'umwirabure na se w'umuzungu bace banyuruzwa bagatwarwa mu Bubirigi kugira abavyeyi babo ntibazosubire kubakubita ikanda. Sentare isuramwe imanza y'i Buruseli isobana ko iki ari igikorwa kigayitse leta y'Ububirigi yakoze co kunyuruza abano bana mu kubahindura amazina no kubibagiza iyo bibamuka kugira ikingira inyungu z'akagwi k'Ababirigi babyaye ku bagore b'abakongomanikazi, aho sentare yavyise ibyaha bigayitse birengera iteka rya muntu, crime contre l'humanité. Urwo rubanza rwashize ubwa mbere mu 2021. Sentare y'intango y'u Buruseli ivuga ko imburana z'abarushingishije zitagira ishingiro, ariko waje umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi ico gihe mu 2018 Charles Michel yaremeye ko hari amakosa ubukoroni bw'Ububirigi bwakoreye abana b'abadimudimu muri Kongo, yongera bisabira imbabazi ku izina rya leta y'Ububirigi naho yirinze kuvyita ibyaha. Ikigeranyo c'umubare w'abana bavanze ubwoko muri rusange mu gihe c'ubukoroni muri Kongo naho kitazwi neza. Amashirahamwe n'ivyagateka kazina muntu avuga ko bari hagati y'15 n'20. Buruseli mu Bubirigi, Alain Majesté Barenga. Tuve Buruseli duje mu Burundi, aho ejo hashize mu gihe ku cyumweru nyine ejo hashize ku isi yose hahimbajwe umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya sida. Burundi bumenyesha ko imibare y'abanduye virusi mu gihugu yagabanutse ku rugero rushimishije. Minisitiri w'ubuzima mu gihugu avuga ko umugera wa sida n'impfu ziwukomokaho byagabanutse ku bice birenga 61% mu mwaka wa 2022. Cyakora rero akongeraho ko ngo hakiri byinshi bikeneye gukorwa kugira ngo Uburundi bushobore kurandura n'imizi iyo virusi. Nkuru ya Gildas Ihundi Mpundu i Bujumbura. Mu itangazo umushikiranganje w'amagara Ridwine Baradahana yarashize ahabona avuga ko inguvu leta y'u Burundi ikoresha mu kurwanya umugera wa sida zatumye abawugendana n'abawandura baronka ubufasha ku murindi udasanzwe. Asigura ko muri iki gihe ibice 95 n'igice kwijana z'abagendana umugera wa sida bamaze kumenya uko amagara yabo yifashe. Hafi 100% muri aba bari ku miti ifufahaza. Ibice 90% byabo bari ku miti nabo ngo bafise ibipimo vyerekana ko umugera mu maraso utigaragaza. Hambavu y'ivyo ibitigiri by'abagendana umugera wa sida ngo byaragabanutse cyane. Umushikiranganje Ridwine Baradahana avuga ko vyavuye kuri 6% mu mwaka wa 2002 bija kubusa n'ibice 9% mu mwaka wa 2017. Ashimangira ko n'umugero ubwawo hamwe n'imfuzi wanduruka ko byagabanutse cyane ku bice 60 n'igice kimwe kwijana mu mwaka wa 2002. Kubw'umushikiranganje Baradahana ivyo byose byashobotse kwera utwigoro two kwegereza ubuvuzi abanyagihugu, ukwitanga ko abahurikiye mashira hamwe y'abagendana umugera wa sida, ukwegereza no kuronsa abagwayi imiti ifufahaza. Baradahana asegura ko ivyo vyatumye Burundi buca buronka ikibanza ca mbere mu bijanye no kurwanya umugera wa sida. Umushikiranganje Ridwine Baradahana avuga ko vyavuye kuri 6% mu mwaka wa 2002 bija kubusa n'ibice 9% mu mwaka wa 2017. Ashimangira ko n'umugero ubwawo hamwe n'imfuzi wanduruka ko byagabanutse cyane ku bice 60 n'igice kimwe kwijana mu mwaka wa 2002. Kubw'umushikiranganje Baradahana ivyo byose byashobotse kwera utwigoro two kwegereza ubuvuzi abanyagihugu, ukwitanga ko abahurikiye mashira hamwe y'abagendana umugera wa sida, ukwegereza no kuronsa abagwayi imiti ifufahaza. Baradahana asegura ko ivyo vyatumye Burundi buca buronka ikibanza ca mbere mu bijanye no kurwanya umugera wa sida muri Afrika y'ubuseruko niyo hagati. Nkuko bigaragara mu itangazo ry'uwo mutegetsi, abana bafise imyaka iri munsi y'ine hamwe n'urwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 niyo bageramiwe cyane kurusha indi mirimo y'abanyagihugu. Abambere ngo ni kubera hanini baba bavutse ku bavyeyi bagendana umugera wa sida. Abakabiri nabo ngo biterwa nuko hari byinshi bibangamira ubuzima bwabo muri iyo myaka. Mu Burundi umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya umugera wa sida uzohimbazwa ku igenekerezo rya 4 Kigarama mu mwaka. Ibirori bizobera ku murwa mukuru w'intara ya Rumonge. Gildas Ihundi Mpundu i Bujumbura.
Abahinzi mu Buhinde bagarutse mu mihanda bagana mu murwa mukuru Delhi bongera gukongeza amakimbirane basanzwe bafitanye na guverinoma mu gusaba inyungu ziboneye ziva ku mategeko mashya agenga ubuhinzi. Inkuru ya Arichana Sukra muragezwaho na Yvette Kabatesi. Abahinzi amagana barakora urugendo rugana mu murwa mukuru mu rwego rwo gushimangira ubusabe bwabo burimo ibiciro hamwe n'izindi nyungu. Umutekano wakajijwe hifashishijwe za bariyeri zashizweho na polisi ngo ibabuze kwinjira i New Delhi. Haravugwa umurongo muremure cyane w'imodoka zinjira muri uwo mujyi. Urugendo rwa none ruri mu rwego rw'imyigaragambyo yagutse y'abahinzi, aho andi matsinda nayo azifatanya nabo mu mpera z'iki cyumweru. Amwe muri ayo matsinda yarakambitse ku mupaka wa Punjab Haryana mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa New Delhi kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ubwo babuzwaga kwinjira mu murwa mukuru. Mu by'ingenzi abo bahinzi basaba harimo amategeko agena ibiciro fatizo by'ibihingwa byose, gusonerwa imisoro ku nguzanyo yo gushora mu buhinzi ndetse no kugabanyirizwa ibiciro by'amashanyarazi. Ibiganiro byo mu kwezi kwa kabiri ntacyo byari byagezeho kuko abahinzi batemeranyaga na guverinoma yavugaga gushyiraho ibiciro fatizo ku bihingwa bike kandi mu gihe cy'imyaka 5, ariko bo bagasaba ko byakorwa ku bihingwa byose. Kuva mu 2020 abahinzi ntibumvikana na guverinoma ya Modi ku mategeko ajyanye n'ubuhinzi, bavuga ko yorohereza abashoramari mpuzamahanga kurusha abahinzi ubwabo. Mu 2021 guverinoma yasheshe amategeko 3 ku buhinzi ataravugwagaho rumwe nyuma y'imwe mu byigaragambyo yamaze igihe y'abahinzi bo mu Buhinde yizeza gushyiraho amategeko ajyanye no kugemura umusaruro w'ibihingwa ndetse n'ibiciro byabyo. Abahinzi bakemeza ko guverinoma yatinze gushyira mu bikorwa ibyo yari yemeye. BBC gahuza miryango tugeze ku isaa 1:16 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 10:44 muri za BBC London. BBC gahuza miryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mukanya turakomeza mu mikino. Ndi Prudence Ngiyumva. Tubanze tugiye ku nkuru ivugwa mu Rwanda, ariko abatari bake baramutangarira cyane. Uwo ni Patrick Irakiza, umusore w'imyaka 23 ukora imyitozo y'umubiri itamenyerewe na benshi. Patrick, umunyeshuri muri kaminuza, ashobora gushushanya uruziga akoresheje umubiri we, yizingira ku biti nk'inzoka ndetse ashobora no kwigana zimwe mu nyamaswa nk'ingagi. Abadashobora kumubona no kureba ibyo akora bibaza niba afite amagufa, kandi rero ni nako yihimbye The Boneless, bisobanuye mu rurimi rw'icyongereza utagira igufa. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutse yaramusuye aho yiga muri kaminuza ya Rukara aganira nawe. Nshobora gukoza umutwe ku kibuno, ibyo ni ibintu bitangaza abantu iyo mbikoze. Guhinduranya umugongo n'inda, nshobora kuba nahindukira inda ikareba inyuma, umugongo ukaza imbere, ariko mu by'ukuri wenyine Patrick Irakiza niyo mazina yawe n'ababyeyi, ariko we yiyise Maguru The Boneless cyangwa se utagira amagufa kubera ibisa n'ibidashoboka akoresha umubiri we. Ashobora kwizingira ku giti nka kumwe inzoka ibigenza. Uyu musore w'imyaka 23 akomoka mu karere ka Musanze, ariko ubu akaba yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ryayo rya Rukara mu burasirazuba bw'igihugu. Nyiri umwana nari ngororotse muri utuntu tw'utwigondo nabonye muri filime. Abantu batangiye nyine kuvuga yuko nta magufwa ngira, ati ngo nigonda nk'inzoka. Nari mfite amatsiko yo kwiga ibintu byo gusimbuka igipangu, kwikaragira mu kirere. Shaka ibintu nakora n'igihe nyine nsangana n'ubundi ikintu nakora n'igihe nyine ni ibintu byo kwigorora, kuko ari niwo mukino wari woroshe ku muntu yakora ari wenyine. Nubwo akora imyitozo ikaze isa no kugondoza umubiri we, Irakiza yambwiye ko nta munsi n'umwe aragira impanuka. Namubajije niba hari umujyanama afite w'umuganga umufasha kumenya uko yitwara muri iyi myitozo. Biragoye kuba waba ufite umuganga ukwitaho, ni ibintu bijyana n'amafaranga, kandi ntago nagera ku rwego rwo kuja kwisuzumisha umubiri. Gusa ndabizi neza ko Imana yampaye impano, kandi mbere yo kubikora nasenze nkabati Mana dore ngiye kwigorora, undinde ibyo ngiye gukora byose. Ndabizi ko ubushobozi mbukura kuri wowe, ndagenda ngakora nk'igonda nta kibazo, nta ngira impungi, ndahindukiza nyine umubiri nkawuhindukiza uko nshaka, nta na rimwe nari numva navunitse. Iyi we yita imyitozo ngororamubiri isanzwe, hari abandi itera ubwoba ndetse bavuga ko hari izindi ngufu ashobora kuba yiyambaza zitari za muntu. Hari abantu bavuga ngo
ngo mwe muri amadayimoni ngo sinzi imbaraga mukoresha nyine hari abakecuru baba batifuza no kundeba rwose twahuza amaso akavuga ati anjanye kuzimu birarangiye nanjye nyibibona ubwa mbere nanjye narebaga abantu bari kwikora nkavuga banaga ari abantu ariko uko ngenda ndi kwiprovinga ndi kugera ku yindi level ngira ndabona ko n'umuntu usanzwe yabikora. Patrick ubu wiga mu mwaka wa 2 wa kaminuza avuga ko yifuza kuzamura urwego rw'imyitozo ye ndetse akazageraho abikora kinyamwuga. Mubajije niba hari icyo akora muri iyi myitozo imusaba imbaraga nyinshi, Patrick yanshubije ko nta gifatika arakuramo ariko ko afite icyizere cya kuzabihindura umwuga dore byanaratangiye nubwo biba biri kugenda gakeya. Ikintu cya mbere maranira nuko tuzagira hano mu Rwanda sakasi izabirimo biriya bintu bidasanzwe abantu bagenda barakora abantu bakishima. Nubwo mu Rwanda bitari byageramo ariko nko hanze abantu barishura bakaja kureba acrobat n'ibyanjye biba birimo. Mu ngorane ahura nazo Patrick avuga ko iya mbere ari yo kumenya udushya tugezweho muri uyu mukino kuko mu Rwanda nta benshi bawukina. Yewe hano nta muntu nigiraho nta n'umuntu nyigisha ahubwo ngenda kuri televiziyo ari kuri YouTube areba ukuntu abantu bo hanze babikora abazungu. Hari umuntu ubugororotse wa mbere ku isi ubu ndamuzi n'umukurikira mbese abantu nk'icumi ba mbere bagorotse ku isi abo ngabo nibo ngenda nigiraho. Hanyuma hari ibyo bakora ntashobora ngo ararota kuzashinga ikigo cyajya cyerekanirwamo iyi mikino mu zindi ndimi bita cirque nk'uko biri mu bihugu byazobereye muri uwo mukino. Mbere y'uko ageraho ariko asaba ko yashyigikirwa akajya kwihugura aho bakataje mu bumenyi bw'uyu mukino kuko ngo icyo abura ari ubushobozi bwa mikoro n'imyitozo adashobora kubona mu Rwanda. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu ntara y'Iburasirazuba. Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Umva nuko ushobora kumva ibindi biganiro bya BBC Gahuzamiryango. Birashika abantu mu bihugu bimwe cyangwa uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor TOR. Kugira ushira uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android na Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kabiri twabateguriye kunsura se urumva nabyanga ni karibu rwose tube tuganira ndajya mu mirimo y'ikigoroba tumaze kumena habiri. Urakoze. Buriya rero ngufitiye n'inkuru ugina ufashe neza nayikubwira. Yerekeranye n'iki sori? Ni kureba wowe n'umugabo wawe na mukeba wawe. Mukeba wanjye nde? Nadine. Ngahore Nadine asenya ko Nadine mwana se kibi noneho yakoze iki? Ayinya. Ni 12:45 kuri BBC. Noneho mu ijambo Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwereho neza amakuru y'imikino nyahere muri basketball. Imikino yo gushaka itike y'imikino ya nyuma ya BAL mu makipe yabaye ya mbere iwayo. Ikipe Urunani y'i Burundi kuri ubu iri gukina n'ikipe ya Creole Star yo muri Cape Verde. Urunani ya mbere mu itsinda A ejo yatsinze City Oilers ya Uganda
ku manota 78 kuri 75. Amakipe azabona itike muri ayo majonjora azakina imikino yo mu matsinda izwi nka conferences. Hari Nile Conference izabera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu, Kalahari izabera muri Maroc mu kwezi kwa kane, na Sahara Conference izabera i Dakar muri Senegal. Imikino ya nyuma yo izabera muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa gatandatu. Muri basketball kandi imikino yo guhatanira igikombe cya Afurika abakinnyi batatu yaraye irangiye. Ikipe y'igihugu ya Madagascar itsinze u Rwanda mu mukino wa nyuma ku manota 22-3. Ni imikino yaberaga mu gihugu cya Madagascar. Ubwongereza ikipe ya Liverpool yaraye itsinze Manchester City ibitego 2-0, byatumye ishyira ikinyuranyo cy'amanota 9 hagati yayo n'amakipe ayikurikiye ariyo Arsenal na Chelsea. Nazo mu mpera z'icyumweru zaratsinze. Arsenal yashose itababariye West Ham ibitego 5-2, naho Chelsea yandagaza Aston Villa iyitsinze ibitego 3-0. Liverpool iri kwishyira mu mwanya mwiza wo guhatanira byanya byo kwegukana igikombe cya shampiyona, dore ko irusha City amanota 11 yose. Mudasobwa ya Opta yizerwa cyane ku bintu bishobora kuba yahise igaragaza ko Liverpool ifite amahirwe ya 85% yo kuzamura igikombe, mu gihe amahirwe ya City yagabanutse kugera kuri 4.4%. Amakipe atatu yonyine niyo yegukanye igikombe cya Premier League nyuma yo kurushwa n'ikipe ya mbere amanota 11 cyangwa se arenga. Arsenal muri 97, 98 na Manchester United yabikoze inshuro ebyiri, 92, 93 ndetse na shampiyona 95, 96. Hagati aho kandi indirimbo zigira ziti urirukanwa mu gitondo zumvikanye ku kibuga cya Anfield zerekezwa ku mutoza wa Manchester City Pep Guardiola ahagana ku munota wa 89 ubwo Liverpool yari imaze kwizera intsinzi. Pep Guardiola ahagaze mu mwanya w'abatoza yashubije abafana amwenyura, hanyuma akura amaboko mu mufuka maze azamura ikiganza kimwe n'urutoki rumwe, bisobanura umubare w'ibikombe 6 City imaze kwegukana itozwa na Guardiola. Yatangaje ko atari yiteze indirimbo nk'izo, ariko avuga ko byose biri mu bigize umupira w'amaguru. City imaze gukubitwa imikino 4 yikurikiranye ya Premier League ku nshuro ya mbere kuva mu kwezi kwa 8 2008, n'imikino 7 mu marushanwa yose atandukanye. Soreze mu mikino ngororamubiri, abakinnyi babiri begukanye imidari ya zahabu mu mikino ya Olympique iherutse kubera mu Bufaransa, Letsile Tebogo na Sifan Hassan batoranyijwe kuba abakinnyi bitwaye neza mu bagabo no mu bagore mu bihembo by'imikino ngororamubiri ku isi byatangiwe mu mujyi wa Monaco. Tebogo yabaye umukinnyi wa mbere w'umunyabotswana wegukanye umudari wa zahabu mu mikino Olympique mu gusiganwa metero 200 ku masegonda 19.46. Sifan Hassan ufite imyaka 31 ukomoka mu Holandi we yegukanye umuringa muri metero 5000 na metero 10,000 i Paris mbere yo gutwara zahabu muri marathon y'abagore. Akaba umukinnyi wa mbere mu myaka 72 ishize wegukanye imidari mu marushanwa 3 atandukanye. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Ni nayo ari kudusingiza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere, ariko Sirake Muhawe nayo muri studio za BBC i Nairobi agarutse kutwibutsa avugwa ku isi. Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF rivuga ko ikambi nini cyane yabatejejwe izabo iriko iragirwa ko ibitero n'abagwanyi ba RSF. Iryo shyirahamwe rivuga ko ikambi ya Zamuzamu irembejwe na Kigoyi iriko iraterwa ko ibibombe kuva ku munsi w'Imana ku mugoroba. Perezida wa Syria Bashar al-Assad yagirije Amerika n'ibindi bihugu vya Buraya ko bifise uruhara mu bitero by'abagwanyi byasubiriye kwaduka. Avugana na mugenzi we wa Iran Masoud Pezeshkian yagirije ibihugu vya Buraya kugerageza guhindura uko akarere ko mu burasirazuba bwo hagati kameze. Ibinyamakuru vyo mu Faransa bivuga ko umushikiranganje wa mbere Michel Barnier ariko aritegurira kwemeza ku nguvu itegeko rishinga amahera yo gutekaniza kazoza abakozi bidaciye mu nama nshinga mateka
igabisha ko ishobora gukura leta yiwe. Kare kuri uyu wa mbere Barnier yatezuye ku munota wa nyuma ivyerekeye gusubizwa amahera yo kwa muganga. Nayo perezida wa Chad avuga ko yahagaritse amasezerano ya gisirikare bari bafitaniye n'Ubufaransa kubera yataye igihe. Mahamad Deby yavuze ko ubu atakijanye n'ivy'igihugu gikeneye mu mutekano n'akarere kandi igihugu gikeneye ubwigenge gusumba. Frida urakoze Siriyake muhawe nayo nanje nababwira ko urukiko mu Bubirigi rwategetse leta kwishyura impuzamarira abagore batanu bafite amaraso avanze mixed race batandukanyijwe n'ababyeyi babo ku ngufu muri Kongo mu gihe cy'ubukoroni hashize imyaka irenga 70. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ujye mwishakira ukandika BBC Gahuza. Twafashijwe na Derek ku buhanga bw'ibyuma. Hagene Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango. Raraharyana.